tugize inama n'abashikiranganje kugira ngo turabe ivyo tujejwe kuzokora muri iyi myaka indwi. Ico naciye nihutira nuko kwari kuvugana n'ibisata bikomeye mu burongozi bw'igihugu kugira ngo uvuge ko igihugu kiriko kiragenda neza. Ivyo bisata bikomeye rero harimo igisata c'abajejwe umutekano, kuko igihugu kitagira umutekano, kitagira amahoro, hari uburongozi budashobora kuba bufise inzego zicunga neza umutekano, iterambere ntirishoboka, ubuzima bw'abenegihugu ntibushoboka. Hanyuma twarasubiriye kandi turabonana n'abajejwe inzego z'ubutungane kugira ngo nabo bashobore gutunganiriza abenegihugu bose babe bafise umutima koko bakingiwe, atawuza arabononera ivyabo ngo bihere uko nyene. Aho hose kwari kugira ngo tugende twese turi kumwe, umwe wese azi intumbero yiyo turiko turaja. Uno munsi rero tugeze inzego z'igihugu, uburongozi bumeze neza, bushobora gutunganya neza itunga rusange, itunga ry'igihugu, bushobora kugira neza administration. Nta kindi ubwo burongozi buba bukoze atari gusubira kandi gufashanya n'abarundi kugira ngo dushobore kurondera ubuzima bwiza bw'abenegihugu mu gihugu. Ni muri iyo ntumbero rero namwe mu rwego rukomeye cyane mu buzima bw'igihugu, bitokumvikana ko dutangura urugendo tutari kumwe ngo mwumve ivyo tubona twokora, mwumve amerekero yacu dushaka gushika kuki, kugira ngo namwe iyo muriko murakora umwe wese yumve ko afise ico aterera mu gihugu. Ni ngombwa rero yuko twategerezwa guhura kugira ngo twese tuze tugende turi kumwe, inzego z'igihugu, z'umutekano, z'ubucamanza, z'intwaro, hamwe rero n'inzego zijejwe iterambere. Mbere je nagira ndababwire, murabona uno munsi ko turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe ubutunzi, tukaba kumwe n'umushikiranganje ajejwe ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi. Igituma tubaje bose si bisanzwe, no kugira ngo tubereke ingene dushaka gutunganya ibikorwa mu gihugu kugira dutere imbere. Murashobora kubaza muti mbega umushikiranganje nawe araba ugwaruka, inkino n'imico kama wewe ni gute? Ico mwomenyaho bwa mbere nuko twese aho ivyo dukora byose no kurondera ubuzima bw'abenegihugu. Umugwizatunga nta kindi akora atari kurondera ubuzima bw'abenegihugu. Hanyuma rero mwumvise ahari abenegihugu b'abakozi ni mu gwaruka. Ivyo muca inyuma rero ko nawe ategerezwa kuvyumviriza. Igihe twariko turaraba ivyokorwa mu gihugu, twarabonye bimwe usanga dukunda kwihenda ko arico gituma usanga tubikora nabi. Abagwizatunga ndetse n'abandi barundi bose burya bazi yuko umuntu arondera amafaranga ari ministre wa finance. Sivyo na gatoya. Ministre wa finance ni comptable general, murayazana hanyuma gatunganiriza abenegihugu. Ujeje kurondera amahera n'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro, nuvuga ni mwebwe. Hariho muri mwebwe iciza benshi turazinanye, turakunda kuyaga. Hariho umunsi umwe nabajije ikibazo nti mbega murabagwiza tunga mwebwe ngaha muri ngaha, bati ego cyane. Ni jewe nisindavyemera ko murabagwiza tunga, sindavyemera. Turaharira gatoyi, hanyuma kugira ngo ikicaducira urubanza n'ikibazo kimwe nabajije nti muri mwese ninde atirigwa ararira ko abuza amadolari? Muri mwese nti ninde atarira ko abuza amadevize? Aho ngo birumvikana bose bacara rero barajako. Nace ndabwira ikintu kimwe, nimwebwe murashobora gufata miliyoni 10 mugagenda kuri marché noir muri bureau de change mugatahana amadolari. Ntimugabo guverineri wa Berube ciza nashobora gufata amarundi ngo apakire indege aje kurangura amadolari. Ivyo twese iyo tubizi mwiza dusha tumenya ico twokora. Amadolari azanwa n'abagwizatunga, akibwa n'abakomisiyoneri.
kandi aho rero nuko tutarabira gutandukanya umukomisiyonere n'umudandaza, tutarabira gutandukanya umugwizatunga, hariho n'abagwizabukene. Hari n'abagwizabukene. Burya hariho umukomisiyonere niwe wa mbere atwiba amadolari. Umukomisiyonere ni uronderera isoko umugwizatunga wo mu kindi gihugu, aza kumurondera isoko ngaha kandi akarondera isoko mu bintu dufise ngaha mu gihugu nye. Nende babivuze bati twige kuza turakoresha ivyo twifitiye twebwe nyene. Ni wiyumvire umugwizatunga ariko akora impuzu igitenge muri Cote d'Ivoire, hagaca haba umurundi agaca agenda ati reka nkurondera isoko mu Burundi aho uzocuruza ibitenge, abisize muri Afritextile. Kandi agaca agenda muri Berube ngo mpa amadolari tuje kugura ibitenge tubisize ga. None wumva hari terambere abadufashije. Oyi kumukomisiyoneri. Umudandaza nawe nujya avuga ati mu Burundi dukenye iki, akaraba ibintu tutihingurira tudafise, agaca agenda kubizana kugira biduforunise. Urumva ko adufitiye akamaro. Nico gituma turakwiye kuza turamenya ibintu bimwe bimwe kugira ngo tumenye. Je rero ngaha mwaba mubona narabatumyeko nuko je mvuga nti uru n'urwego rukuru rw'iterambere. Mwarumvise ivyo navuga igihe nariko ndiyamamaza, narashimikiye cyane ku bagwizatunga. Umushikiranganje ajejwe ubudandaji n'amahinguriro mu bintu vya mbere namubwiye nti hajya hariho ibintu leta ihiriwe ko muga tutarigera dukoresha. Urazi icari cyo kugira Etat Major General igufasha gupanga urugamba rwo kugwiza umwimbu mu gihugu, kugwiza itunga mu gihugu, hanyuma ntuyikoreshe Etat Major atamushahari gusavye, hajya n'uruhombo. Namubwiye yuko Chambre Fédérale du Commerce et de l'Industrie ari Etat Major General y'abagwizatunga, yo kugwiza itunga mu Burundi, kandi gukorera leta nta numwe bigwa nabi. Ntibavuga ngo duhembe ngo niho tuza kwiyumvira ivyokorwa. Ndabivuga kuko umukuru wayo uyu Mutama Audace turazinanye, twabatiwe tuyatera inkuru, mpanda ingene ibibazo leta vyari kuyitwara umwanya munini cyane, ari usanga ariko aravyiyumvira mu ugasanga avuga ati none na rego we turiko turabivugana none ahandi ndabivugira ni. Rero ndifuza yuko muri iyi minsi rero leta tugira dufatane niyo Etat Major General novuga, kuko nababwiye ko ari urugamba tujya turwana rw'iterambere. Kuva mu 2005 twinjira muri demokrasi kwari kugira ngo dushireho inzego zishingiye ku mategeko, uburongozi, kuko hari ibindi bikunda kutugora gutandukanya leta n'uburongozi. Haje uzobona umuntu afata ibintu agasanzaza ngo ni vya leta, burya mu mutwe abayishizemo ko ari uburongozi, yibagiye ko ari gwiwe. Leta ni twese, uburongozi nubu umwatoye muti mwebwe dutunganirize ivyacu, no kuvuga bimwe twita ivya leta ni vya bene gihugu twebwe twatowe kugira tuze kubitunganya neza ku neza ya bose. Umwene gihugu wese rero ni mukombata, nuvuga urugamba rwose ari rw'umutekano, ari rwo kugira amahoro neza itekane mu gihugu, ari rwo gutera imbere. Umwene gihugu wese numugwanyi muri urwo rugamba. Ngaha rero mukoranye ngaha murumva mwebwe novuga nti mwebwe muri abakomanda batayo, abakomanda kompanyi, abakomanda brigade na Etat Major, umva turi kumwe dukomanda bande babene gihugu. Tubakomanze ndababwije ukuri, tubigize nkuko bitegerezwa, tukaba responsable mu myaka itarenga 20 Uburundi bwoshobora kugira ishusho nkijya mubona ya Corée du Sud. Twishiremwo tuti ubu jewe ndafise ikintu mbona nokora. Mbega bagwanye ngwanisha bari hehe? Tuja kubara. Ni waba uri Ndori mu Kayanza kumena, uravuga uti jewe ndi ku rugamba ko Burundi butegeza gutunga nciye ku giterwa c'igitoki. Abagwanye ni bande? Umuntu wese afise igitoki, umurimyi wese w'igitoki n'umugwanyi wawe. Utegereza gukora ibishoboka byose kushikaho ubona ko yimbuye ibitoki vyinshi kugira bize ubihingure,
hanyuma ushore. Leta rero nayo iri ngaha kugira ngo igushigikire gute? Hariho byinshi ukeneye, urakeneye ibarabara ucamwe nawe mwabivuze, mukeneye rero bwa burongozi. Ngiye ndavuga leta twava dukofonda ya leta mwese muri be n'uburongozi. Uburongozi rero buca buraba muri ryatunga rusange ruva mu kigega kwa Ministre wa Finance, ubona twoshobora kuronka amahera yo kubaka ibarabara. Ati noreka kuyaronka gute kandi abarikeneye bo nyene baramaze gutanga amataxe n'amakori, ngaya amahera tuja kubaka. Rero ico turondera ni terambere, tubanze tuvyumve kuko nta kindi nabatumye hatari kugira ngo turabe iyo twerekeza kugira ngo ya etat major rero ikorana n'ubushikiranganje mupange ingene mushira mu ngiro kugira dushike hahandi. Nico nipfuza. Twe dukeneye yuko abene gihugu mu Burundi bose bagatunganirwa kumva ko bamerewe neza mu buzima bwabo. Niyo mission musanzwe y'uburongozi mu gihugu. Abene gihugu hageze n'umwe abashonje ntacyo mwamurashikako naha bumwe gusa, kuko igihugu ni umuryango wa twese. Hanyuma rero uburongozi bugerageza uburyo bwose gutanga intumbero kugira ngo umwene gihugu wese amererwe neza. Rero ni ryari tuvuga yuko umwene gihugu amerewe neza atunze, tutiriwe turaja kure, ni igihe afise ubushobozi bwo kwiha ivyo akeneye. Niba akeneye agahuzu keza akakagura, akeneye inzu akayironka, iyo ashobora kwiha ivyo akeneye, kuko nta uronka byose, nawe uri umugwiza atunga ukavuga uti yego ndatunze mugabo urakeneye kuja muri Africa Textile kugura impuzu, udashobora kwiha impuzu ntuba uratunga naho wakora ibindi. Nuvuga kugira umuntu yumve ko atunze no kumva yuko mwese afite ico yiha. None twebwe ko ari twe turi muri etat major, urwego rukuru rwo guteza imbere igihugu, kuduza ubutunzi kugira umwene gihugu wese aronke, turiko twiyumvira iki twomukorera. Hariho muri mwe bwagwiza atunga koko mparambona bamaze gufata umurongo kandi biranezereye cyane. N'igihugu rero uvuze uvuge ko gitunze, no kubona ko umwene gihugu wese icyo akeneye akironka muri ico gihugu wese. Ni kuvuga yuko harimo no kunezerwa birimo. Iyo umuntu avuze ati nshaka kuja kuramutsa mwene wacu ari mu Cankuzo, bikamunanira gushikayo kubera yabuze imodoka canke yabuze barabaracamo, ntabamerewe neza, igihugu kiba ari gikene. Je rero maze kuraba gutunga kw'igihugu, leta n'ibitunganya mugabo abakozi ni mwebwe nyene, ni mwebwe, kuko ubwo burongozi bufisa amaso menshi namwe mufise make. Je ndabwira iki akararo k'ikintu kimwe maze kubona, ndazi yuko mwese mwamuri ko murabivuga muti itomate zamazaboreye ku banyacibitoki, bakazirima zikababorerako, bose bakaguma bidoga dukwiye industrie de transformation. Mugabo cibaza ubushikiranganje bwo badandaje uti mbega burya za tomate zaboze ko mushaka ko murira murondera kuzihingura, burya kuzigurisha zidahinguye mwarahejeje, mwarabonye ko isoko yose mwayikwije mutirero murahingura, ugasanga mu imurutana barakeneye itomate mugaziriko zirabara mu cibitoki. Mwisanzu rero ya leta rero ubushikiranganje bw'ubudandaji bwo bufise amaso menshi, nibwo buca bubwira abanyacibitoki ati izi tomate turazikeneye mu Kirundo, turazikeneye mu Rutana. Ugaca ubwira umunyarutana w'umudandaza ari mwene wabwira umudandaza w'ukuri, acavuga ati mu Rutana tukeneye tomate, nabonye iyo ziri haca haba umuntu akamwibira kuko leta ifise amaso menshi, tigenda murangure mu cibitoki tomate canke cibitoki furunisa mu Rutana, tukabanza tugasatisfeza romarché intérieur. Nk'ubu twarabonye ibiraya hirya mutama odase tuguha tuganira vyinshi, turaharura umwimbu w'ibiraya dufise mu Burundi. Iyo hageze kwimbura, umurimyi agurisha amahera 300, ahomba ukuva n'uruhombo rutagiye ko rungana, kuko kudo production twasanze n'imiburi ikiro yarakwiye kugigurisha 600, umurimyi yarakwiye kugurisha 500, ku isoko kikagurishwa 600. Nuvuga bamwe bandi bacabicuruza. Turatuvuga none niko biri kivyamanutse ku 300, azoca biheba kurima kuko n'uruhombo. Uravye ku pouvoir d'achat y'abantu barya ibiraya ku 600 nta ngorane babafise. None umunsi nibiriko bigugwa kubera atari mu mwimbu w'ibiraya, no munsi biriko bigugwa ayarenga. Nuvuga ku 600 pouvoir d'achat dusanga tangora. Kubera iki none tuja ku 300?
no kubera twabuze iyo dushorera uwo musesekara hanyuma l'offre igaciba superieur à la demande novuga ibice bica bimanuka hariho abaca bavuga ngo ni sawa ngo urumva ngo ifaranga ry'uburundi ryagize agaciro mugabo ya equilibre twariko turavuga sagaciro komite twategerezwa guca ujya musesekara tuwushora handi ko twe consommation intérieure yakwiye reka rero dushore none twavuga yuko atasoko ihari mujabo cyaho higi Kongo mushikisha sa murabi kilo c'ibiraya ayo kigugu mushake buje Nairobi murabi kilo c'ibiraya ayo kigugu muje hajya muri Gabo none nk'ikiraya rindagura mu Bufaransa kikaza n'indege wumva amasaha 8 n'amasaha 2 ico gihe ntitwari bwegere twiyumvira iyo business twariyumviriye n'ujya mutama Audace gushikaho tubona ko mu Burundi twoshobora gushora hanze irengarenga kandi zikazana amadevize muri Congo Brazzaville na 80% 80% des denrées alimentaires ziva hanze kandi vyinshi bivibura none nkaha umuntu yogenda akavuga ati nibiki bakeneye ntuzeye chambre de commerce yonga igacivuga na chambre de commerce ati mbega ni bande bacuruza ivyo ngo tubafurunize nibaza yuko bitokunda kubera tutari bwaje hamwe hariho nico bita diplomatie économique ku buryo ministre wa commerce avuga ati mbe ko twakreye zone de libre échange muri Afrika kandi rero abo ntibarinda kuvuga vya bindi ngo biyongo kwa no masoko iwabo ameze nk'aya masoko y'iwacu ugenda gusurunda mu isoko mugabo turacahumirije bagenda bwiye ko rero burya hajya tugira amakoperative twariko tubarondera matière première murongo ivyo muhingura n'ivyo mushora hanze ni kuvuga ubu hasigaye strategie mbega twofatanya iyo chaîne gute kuva kuri koperative abagize umwimbu hakaba collecte gushika no ku ndege ishora Burundi twaba twiruka turondera indege do transport ngo mu Burundi cyo indege natwe ya transport uzura abantu bafata ingendo hanze ngene bangana mu Burundi wocuhomba buno nyene bakafa ntavyo ndahano ndigura indege yihuta y'abantu ahubwo gura indege yo gutwara ibintu ni munyaritse bugira indege yo gutwara ibintu kuko aba producteur b'abakombatana babwira yavuze ngo pole de production bajya ndabita rero nibo mainite do komba dufise ku mitumba bariko baraproduce abatsere premier bamuritegura kubera iki imiryango yose iri kwirakora nuvuga yose irashobora gusatisfaiza le marché intérieur mu ménage ivyo bimbura ama cooperative nagaca yimbura ivyo dushora hanze je navye ndaba nkobwira abene gihugu umwe wese agira imetero 5 kuri 5 ze murima w'agapiripiri 5 metres sur 5 metres ni mugwize ama ménage ari mu Burundi nimwe buri we harimyo imiliyoni 5 z'amafamille gwiza rero yose rifase gwiza imiliyoni 5 mwumvirize ihectare zirimo z'agapiripiri ucu gahingura ucushora produit bio arakarima gatora ashaka kuvuga uti ntuzushiremo na engrais chimique shiramwe amase y'ikirundi ugira imetero 5 kuri 5 gusa ico tuzokwereka nawe wamwene gihugu yabonye ko afise isoko ubwo nyene none mwibaza ko ari inde iyo soko nimwebwe nyene hanyuma umushikanganje bunini n'ubworozi nawe nicajejwe kubera ikingene barima neza agaca babwira ati je ndafise mweho ni gute ubu rero nico dushaka gufatanya leta namwebwe aho no munsi niyo mission dufise kuko ntidukeneye ko tuzosanga hari mugwiza atunga ariko agwana na leta kiretse hagize fraude tuzego leta iramwirukako mugabo ari honete ahubwo dushaka ko leta iza kugufasha kugira ngo wameliyore la production ntitwifuza ko tuzosubira kubona umugwiza atunga ngo BBN yaje kumwugarira ahubwo dukeneye ko BBN iza kukwereka hari agakosa kugira ngo mwige ingene mugakosora none industry yawe imaze ndwi yugaye bugaye gusaba cyo barigira ntaco bagufashije wibaza ko ahomba ni igihugu kiba kiriko kirahomba rero tuvuga tuti dufatane nuhugira ngo kuko ntushaka kugirira nabo uri kurakomana nibigenda babwiye leta nkozi ntimuze murondera ikindi leta mvyeyi nukubona ko umwene gihugu wese amerewe neza mu gihugu c'amavukiro ha mu mutekano wo gufungura kugira iki kuko umwana arayi ubuso umuvyeyi ntanezerwa umve turarondera twese ko abana b'igihugu bamererwa neza aho ni leta mvyeyi leta nkozi rero nayo ni leta ije rero kugukomanda kugira ukore kuko n'umuvyeyi umwana w'ikinebwe ntibumvikana
nico ituma leta ikiza igaca rero nayo bahimiriza gukora izirabereka iti wokora iki nico gituma leta ica yigisha abahinga bazoza kugufasha kugwiza umwimbu. Urumva hajya none wewe wofata ngo urumva jewe kubera ngo nzogira fomi ngo ngira nce ngira n'ishure ryo kwigisha kushika abana bazomenya gukora umwavu. Iyo programme ya education uyishobora ni leta yikora. Ugere muze murumva igituma mutaga amakori. Leta nayo ntiyo bikora itagira amakori. Nibikunda nico gituma tutegeza kugira urufatagane nko muvuze muti ikibazo cy'amadevize mukicara hamwe muri leta major twokora iki kugira amadevize aze mu Burundi. Umwe akavuga ati je narabonye tworima stevia yozana abarimyi ni bande ni babene gihugu nawe ujejwe gushora gutransform ushora utagira izine shora babene gihugu baca barima kuko barafise isoko nukuva babahaye akazi reka n'abakozi ba hariho reforme nyinshi dushobora gukorerako mugasha mugateka umutwe bavuga muti uwogira iki yabiheze mugabo kugenda mukicara mukidoga bareka nzoja gusaba ngo audience ministre wa finance ngo ndamubaza cishirizemo ngo abwire ciza mpeta dukeye waje aho ntuburi gukora muri sase yo guteza imbere igihugu ahubwo ministre wa commerce n'uwa finance baricara bati byogenda gute bakaraba politike yose ijanye n'amahera kuko leta niyo itegereza gukontorora amahera urumva ni devoir ni mission régalienne kuraba amahera bagacavuga bati duhamagare ya etat major twicare hamwe twige ingene tworonka ya madevize aha mwebwe ngo bishaka ubunyene no mezi 3 mwashaka kugira ikintu gituma amadevize yinjira ngaha aha mwese umwe wese yoja kurondera mu gweza atunga wiwe uwondo wiwe tingo ndakwereke none ntaza yaza umwe wese wiwe acaza mugaca mwicara hamwe bya bindi muvanga amafacilite ibiki mwicara hamwe mwese muri leta majoro muti none hatwohomba mukabiharura camubiharura muri kumwe ico gihe ntusubira kwidogera leta kuko leta rero akeneye ko uronka je nange niyumvira ikintu kibi abakora amazi muri benshi niba batambeshe umenga muri mondial muri Afrique du Sud barigeze gukomanda amazi mu Burundi turayabura niba batampenze aha muraza amazi ingena zimvye kandi tuyafisa harayagusa kugira tuyatransform amazi y'u Burundi ntibisaba ibintu bikomeye mugaje bacuruza amazi bose kugira ngo biyumvire kujamwe bati twexport amazi twe mu Burundi aroroshe gukora gucushora muteza kuza murateka umuntu nabonye izindi ngorane hagati yanyu mushaka guhezanyayo wo mwugarira n'indwi zibiri noba ntomboye wogira uko oya nitwa muni mushaka rutera imbere ahubwo mukora bimwe teka umutwe muje hamwe muti two produce byinshi gute bwa dushore hanze nko mukiyumvira muti mbe kugira ngo dushobore bitworohere gushikana amazi Dubai amazi y'u Burundi ashitse Dubai haki narese mpamura mu bindi bihugu amazi apfa mu bindi bihugu none kubera iki igihugu kice export abazi mu kindi gihugu twe dufise meza kurusha tutari capable yo kwexport nukuri twari bwateke umutwe kare twari mu gihugu cyama kiriko kirahungabana urero turarose ikimenyetso tuva tubuni sawa urero dutangure rero rwa rugamba notuno mwene utwo nimuze kwiyumvira mu gihugu gitezwe imbere n'ibintu ndabwire byose bihagaze ku bintu bikeye gusa ni ivy'igihugu nyene Imana yaraturemeye itunga kama ressource naturelle nimwambwira igihugu na kimwe cyatunze kidakoresheje ressource naturelle muvuge cyarico ni transformation de la terre kurima uburimyi nibwo bwa mbere bujya buteza imbere igihugu kuko niyo industry idahomba hani mwumve turiko turidoga abarundi n'abarimyi gose bakomeye n'abakozi ingene bidoga ko bakege sishobora kuvyumva kandi bakora mu ihinguriro ridahomba kuko nta muntu numwe asiba kurya nico itorabwira amazi ibintu byose biribwa aha ni itunga dufise rikomeye cyane mu minsi za muzobona amazi asigaye azimvye nk'igitoro none nta hantu ubu hariho azimvye kurusha igitoro hariho zamura hadori aho nyene niho zoza tuyashore kuko ubu tugira dutangure ibikorwa leta rero urumva igihugu leta niyo itunganya byose irafise amatongo ayo matongo nayo kugira ngo atungishe igihugu
twaramaze gutondesha inteko ubu nta mutumba numwe utariko koperative utariko agashira hamwe kariko gatera imbere no kuvuga yuko leta izanye itongo hagacaba y'amakoperative akaririma acashori wawe kandi musanga amahera ari makega nka leta ifise itongo hari amakoperative wewe uvuga uti jewe nje kwemvesesa muri koperative nzanya amahera y'imbuto n'ifumbire namwe muzanya amaboko leta yazanye itongo